Louange et remerciement au Seigneur ahimbazwe kandi ashimigwe pour le umwami privilège kubwo que nous amahirwe avons d'être ici ayo dufise yo kuba hano pour adorer kugira ngo dusenge et pour écouter la parole kandi de Dieu. twumvirize ijambo ry'Imana. Celui qui a véritablement reconnu, Umuntu mu by'ukuri yamenye nous ne yuko parlons pas seulement de la tutavuga parole de Dieu, gusa ijambo ry'Imana mais que Dieu nous parle ariko yuko ari Imana ituvugisha biciye mu ijambo ryayo. Bene uyu de muntu quoi il s'agit. yatahuye ibyo ari byo. Nous croyons que Dieu a placé toutes choses sous sa parole. Turizera yuko Imana yashize byose munsi y'ijambo ryayo, ibyaremwe byose. Il a placé le soleil et la nuit Yashize izuba n'ukwezi, et tout le reste. ibimera n'ibindi byose, Il a placé tout yabishize cela sous sa ibyo parole. byose munsi y'ijambo ryayo, Tout se déroule kandi conformément à byose sa parole. bigenda nk'uko ijambo ryayo ryavuze. Ici, Hano nous poussons notre réflexion, dusunikira notre pensée ibyiyumviro byacu un peu plus loin. kure y'aho Nous arrivons à l'église de tugashika l'Ancien rero Testament ku et aussi ishengero dans- ryo mu isezerano rya kera no mu ishengero ry'isezerano rishasha. Nous pouvons prendre Abraham, Turashobora gufata Aburahamu, Isaac, Isaka, Yakobo Israël. na Isirayeli yose, C'était sous la parole de Dieu. byose byaba biri munsi y'ijambo ry'Imana. Imana yavugishije Aburahamu, Imana yavugishije Isaka, Imana yavugishije Yakobo, Imana yavugishije Isirayeli. Kandi ubwoko bwose Nous ne voulons pas bwaravuga ngo nous parle encore. ntidushaka ko umwami atuvugisha kandi atari uko twopfa. Mose, wewe umviriza ibyo Imana ivuga hanyuma uguze ubitubwira. Mu kuvayo 19 20:19 ibyo ndabyiyumviriye ko guhera kwa Mungu uheruka mu buryo kandi budasanzwe, kukwiyumvira yuko Imana mu by'ukuri yashize ibintu byose munsi y'ijambo ryayo. Murabizi Nous avons déjà prêché depuis twamaze kuvuga ubutumwa kubera kera ku bijyanye n'ibyo, kandi twatahuye ibyo Imana yasezeranije byo muri kino gihe, ibyo yahishuye, et nous nous sommes soumis à cela. kandi twabiciriye bugufi, twagamburukiye ibyo. Turabona yuko mu gihe umwami yaza bwa mbere hariho ijambo ry'isezerano. Ubwa mbere Yohana yari ahagaze Aux paroles de la promesse. munsi y'iryo jambo Il était ry'isezerano. un prophète promis. Yari umuhanuzi yasezeranijwe. Ubukozi bwiwe Il est placé sous une parole de Dieu. bwashizwe munsi y'ijambo ry'Imana, atari Une mission ou un mandat igikorwa personnel, mais ciwe un bwite gusa, mandat de Dieu. ariko cari igikorwa c'Imana. Lorsque le Seigneur devait Igihe umwami yategerezwa kuvuka, marayika Gaburiyeli yaraje aravuga ngo amahoro abane nawe. Hanyuma biranditswe gusa muri Luka 1:45, Luka ya mbere, Luka igice mbere 45, le Seigneur lui a donné s'accomplira. Amen. ngo kandi hahigwa wowe wizeye kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Amen. Il se doit ce soir. Iyo twihweje ibintu nk'uko bitegereza kuba kuno mugoroba, Il y avait sur aha rero turabona yuko hano ku isi avec lesquels hariho abantu abo Imana yashaka gukorera ikintu kanaka. Dieu a parlé à ces personnes. Imana yavugisha abo bantu, yoba ari umwe ku giti ciwe cyangwa ishengero, kandi biciye ku ijambo ryayo yahishuye kugomba kwayo n'ibyo yari ishaka gukora. Mpejeje kuvuga yuko numvirije ubutumwa kwa Mungu uheruka muri Suisse. Je me suis fait envoyer le manuscrit de la prédication. narungikiwe izo nyandiko z'ubwo butumwa. Yari umuprofeseri wa Tübingen, kimwe mu gisagara cyo mu Budagi, afata ijambo ryo muri Yesaya 63:1 akavuga ngo haguruka umurike kuko umuco wakake, kuko umuco wawe uje ushitse, kandi ubwiza bw'umwami bukaba bukurasiye ngo bukayangana hirya no hino yawe. Umuhanuzi
ntavuga yigira ibyo agira ibyo yigira, arazi ibyo ingene umuco ugaragazwa mu isi. Hanyuma akaca avuga ngo uwo ngo guhera ku gisomwa c'iki gisomwa ca mbere ngo natangajwe n'ibintu byangaragariye, ibintu bitigeze bimvamwo, yuko ubuzima bw'uyu mwana Yohana bushigwa munsi y'ubuhanuzi, ijambo ry'ubuhanuzi. Mbega ibyo birafise agaciro na kuri jewe uyu munsi? Mbega ubuzima nabwo buri munsi y'ubuhanuzi canke munsi y'ijambo ry'Imana? Ivyo nivyo uwo muprofeseri umwigisha yabaza. Hanyuma akavuga neza, akavuga ngo ubuzima bw'uwo Yohana bwari munsi y'ubuhanuzi, bwashizwe munsi y'ubuhanuzi, ijambo ry'ubuhanuzi. Hanyuma ikibazo ngo mbega ivyo birafite agaciro no kuri jewe uyu munsi? Mbega ubuzima bwanje nabwo bwaba bushizwe munsi y'ubuhanuzi, munsi y'ijambo ry'Imana? Aho rero biruko biri byose byoba bijanye no kuba hokogwa mu buryo bw'uko ijambo ry'Imana risohoza no muri jewe. Mbega murazi ibyabaye muri jewe igihe numva ivyo bivugwa ku iradiyo? Aravuga ngo ijambo ry'Imana ribaye ku buzima bwacu, icyo byotwara cyose ni uko iryo jambo ry'Imana rica risohoza. Turashobora turabona ingene ryasoreje kuri Yohana, turashobora kubona ingene ryasoreje mu cengero ry'ubwa mbere, haba mu bukozi n'umukozi bw'ubuhanuzi bwo mu gihe cyacu. Ariko ikibazo nico kumenya nimba ubuzima bw'ubutumwa bwiza cyangwa bw'icengero ry'Imana nzima, nimba ari inyigisho gusa kubita amaso, canke nimba ari ijambo ry'ubuhanuzi, canke nimba naryo ubwaryo, nimba ishengero riri munsi y'ubwo ijambo ry'ubuhanuzi rigashobora kwitega ugusohoza kw'iryo jambo ry'ubuhanuzi. Kandi aho rero ukwizera kwacu kuca guserukira. Hano haravugwa nk'uko nabesomye, kandi no mu nyuma akavuga ngo nuko muri byose wokora byose kugira ngo iyo jambo risohoze muri jewe. Aho rero byoca bigaragara neza yuko ubuzima bwanje bufise ico butumbereye cyo hejuru, kuko biba bitanzwe gora ku ntango, bihawe intumbero, nico bitumbere intumbero amwe nico bishaka, atari intumbero umuntu yifatiye mu biganza byiwe canke yipfuje mu vyifuzo byiwe, ariko akaba ari intumbero ifite agaciro imbere y'Imana, iri hejuru cyane gusumba ivyumviro byacu, ifise agaciro gusumba ivyifuzo tugira. Ngivyo ivyo uwo mugabo yavuze mu butumwa bwiwe kuwa Mungu uheruka mu gatondo. Atari intumbero twe ubwacu twiha, iyo uko biri kose idashobora no gushikirwa, kuko iyo mpamvu usanga ica ku ruhande rw'intumbero y'Imana. Ishengero ry'Imana ryashizwe muri kino gihe mu ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo rihebe intumbero n'ivyo ritumbereye ryayo bwite, hanyuma rigire imbere y'amaso yaryo intumbero y'Imana kugira iyo ntumbero ishikweko, atari ibyipfuzo by'umuntu wese ku giti ciwe, kuko ntibizogira agaciro. Ariko ijambo ryahishuriwe ry'Imana hamwe n'ubushizi bw'amanga mu mutima w'abizera
d'atteindre. gushikira iyo ntego. Maintenant, ubu il rero pose à nous arabaza mu buryo bushasha ikibazo ati mbega ku buzima bwanje hoba hariho ijambo ry'ubuhanuzi ritegereza kunsoreza ko, mbega hoba hariho ku buzima bwanje no ku buzima bwawe ijambo ry'ubuhanuzi ritegereza gusohoza. Ijambo ryari ku buzima bwa Yohana, bwari ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ni nako bimeze ku ishengero ry'isezerano rishaje. Ku munsi wa Pentekote naho ryashyizwe munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi. Igihe Petero yugurura akanwa aravuga ngo bene data nimunyumvirize. Ibyakozwe 2:14 ku murongo wa 12 akavuga ngo aba bantu ntibaborewe nk'uko mubyumvira kuko ari isaha 3 z'umunsi. Ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Ishengero ry'Imana nzima ryashyizwe munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi kandi rifite impamvu nico ritumbereye. Uyu muntu rero, uyu muntu arabaza ngo mbega hoba hari ijambo ry'ubuhanuzi ritegereza kunsoreza ko? Aho rero ngo ubuzima bwanje bwova burengereye kuba ari uburuhe gusa n'ubutame, bwoba burengereye ibikorwa dukoresha mu bwoko gusa misi yose. Ubuzima bwanje bwoba burengereye kuba mpemukirwa no kuba bwanje nihemukira. Si ibyo isi yakubu ingira. Ubuzima bwanje bwoba ari ikintu mu by'ukuri kindi gitandukanye. Inzira y'ubuzima bwanje bwohishura ugusoza gukomeye, kuko ahantu hari iri jambo riva mu ijuru, ijambo ry'ubuhanuzi ku bwanje. Mbega niko bimeze? Ijambo ry'ubuhanuzi mbega ryoba rihari ku bwanje? Ibi ni ibyo umuntu avuga. Bishoboka ko atigeze yumva hanavugwa ubutumwa bw'Imana bwo muri kino gihe, kandi turabizi yuko tubaye mu gihe cy'ubuhanuzi. Hano rero uyu mugabo aravuze ngo hejuru yo kwihata mu buzima bwacu n'ibindi byose hazoba hari impamvu itunganye, kuko hazoba hariho gusoza kw'ijambo ry'ubuhanuzi mu buzima bwacu. Hanyuma akaca avuga ngo afatiye kuri ibyo byose akavuga ngo shaka kunuma gatonyi hamwe n'icyo kibazo, hamwe n'ikibazo cyo kumenya nimba mu buzima bwanje hoba hariho ijambo ry'ubuhanuzi ritegerezwa gusohoza. Hamwe n'icyo kibazo nokunze akanya gato nkabanza kwihorera, hanyuma baca haza imbere isengesho ngo Mana mukundwa, nimba hoba hariho ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwanje, nimba hari ijambo ufise ku bwanje ryanje giti canje, ngo urinyumvishe ndagusavye. Ubu rero mumwe muravuga iki? Nimba hari ijambo ry'ubuhanuzi ku bwanje ku buzima bwanje, aho rero rinyumvishe ndagusabye. Murazi ibyabaye muri jewe ko wa Mungu mu gatondo natanguye kurira, nta kindi nari gushobora. Numvise uwo mugabo ashimika avuga ibintu by'ibwina, amosozi yatanguye gukuruka. Umuntu ndabisubiramwo, n'umuntu atigeze yumva ibintu byose ibyo twebwe twumvise. Urashobora kubyibaza. Hanyuma uwo mugabo akabandanya akavuga ngo ndizera yuko iri jambo ry'ubuhanuzi
mbere lui-même n'a jamais été une chose qui nawe n'est claire. kubwiwe Certainement pas. birashoboka ko atari ikintu kitari cyumvikana neza kuko ahantu hari uguhishirirwa k'ubuhanuzi Clarté divine. haba no kubonesherezwa kw'Imana. Révèle sa volonté et fait connaître yaho ni Imana imenyekanisha ikavuga ibyo yigeneye gukora. Hanyuma aravuga ku biraba Yohana akavuga ngo yarazi yuko ubwo buzima bwiwe hari iryo jambo ry'ubuhanuzi. Il savait Yarabizi que sur sa vie yuko ku buzima bwiwe était cette hariko prophétie. iryo jambo ry'ubuhanuzi. Que sais-tu et qu'est-ce que je sais? Mbega uziki nziki, Nous avons entendu. mbega twumvise iki mu gihe cyacu? Nous avons entendu la parole. Twumvise ijambo Et ry'ubuhanuzi déjà Pierre kandi l'avait dit Aria- en ce temps. Petero Nous tenons yarabivuze kiriya gihe kera aravuga ngo dufise ijambo ry'ubuvugishwa dans un lieu obscur. rya kaka ahantu hacuze umwiza nk'umuco. Isaïe 60 Yesaya 60 umurongo wa mbere ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Au milieu des ténèbres, Hagati Dieu mu a mwiza fait paraître Imana la parole prophétique yagaragaje ijambo qui ry'ubuhanuzi brille afin rya que kaka tous soient kugira ngo éclairés bose et bamurikirwe trouvent naryo le chemin. babone inzira ibashikana ku Mana. Amen. Cet homme a poursuivi en disant uyu muntu yarabandanije aravuga ngo Yohana yategereza kwigira mu bugaragwa, yategereza kwigira ibyo bintu mu bugaragwa kuko yategerezwa kuba umuhanuzi w'isuba byose. Umuhanuzi aravuga ngo ijambo ry'Imana ryo mu gihe cya kubu. Uko niko byanditswe muri ubwo butumwa bw'uwo mugabo ngo umuhanuzi ngo avuga ijambo ry'Imana mu gihe abayemo, ryo mu gihe abayemo. Écouter aussi n'est pas une chose évidente. Kumviriza si ikintu kiba kiri uko gusa. Murabizi ko mu byahishwe Yohana igice cya mbere haranditswe ibintu bibiri ngo hahigwa canke hahezagiwe usoma n'abumva amajambo y'ubuhanuzi yo muri kino gitabo. Ibyahishwe Yohana cya mbere umurongo wa 3, umugisha w'Imana uri kuri abo bumviriza ijambo ry'ubuhanuzi no kuri abo barivuga. Kandi iryo jambo riba rifise uburemere bukomeye kuri jewe. Imana ishobora kuvugisha abantu mu buryo butandukanye. Il peut se donner une louange de la bouche des ishobora kwiha amashimwe mu kanwa k'abacutse abava ku bibere, kandi nta muntu umwe yotangara yuko Imana ishobora gukura ubuhanuzi mu kanwa k'umuntu kugira ngo yemeze ibyo Imana yakoze muri kino gihe. Si cet homme dit ici, uyu mugabo aravuga hano akavuga ngo umuhanuzi avuga ijambo ry'Imana ku bw'igihe abayemo. c'est ce que nous avons expérimenté. Ibyo nibyo twabayemo. Umuhanuzi ntatangura kwibaza ku byakazoza gusa ngo arabe ibyakahise gusa. Umuhanuzi arabona akazoza akabona kahise, ariko akoreshwa n'Imana mu buryo bwa kubu mu bwoko bw'Imana. Amen. Kandi ure niwo mugisha ugaragara buri gihe. Uyu mugabo arabandanya akavuga ngo ndiyumvira yuko Yohana yoba yarabiye ibyanditswe byera mu bugaragwa. Ntacyo bitwaye uko ibyo byaba byarabaye, ibyo ntacyo bitwaye. We yarazi igikorwa ciwe biciye ku ijambo. Uyu munsi twobaza ati mbega yarazi gusoma no kwandika? Ico si ikibazo. Ikibazo ni ukumenya nimba yari munsi yo guhumekerwa bitumbereye biva kuri mwe mu yera. Kandi ku bijanye n'ibyo haranditswe ngo yuzujwe mwe mu yera kuva mu nda ya nyina. Luka icambere murongo wa 15. Umwami wacu nawe ntiyagiye ku ishuri, ibyo
ntibivugwa. iyo igitabo cy'umuhanuzi Yesaya yarazi gusoma neza avugira hejuru, umwami wacu arazi gusoma, arazi no kwandika, kandi n'abahanuzi biwe baba bazi kwandika no gusoma. bo baba barabyize batabyize, Imana yarabibigisha, baba bazi ibyo bumva, ibyo bavuga n'ibyo bandika. rero dufise ijambo ntakuka ry'Imana. aca ashikare ku gace ka nyuma aravuga hano ngo nanje natwe hariho amajambo y'ubuhanuzi ku bwacu, turashobora kuyakura muri Bibiliya canke tukayumvira mu butumwa. nk'uko tuba tuyamenyereye kuri twebwe, ariko ijambo ryawe riraba wewe ryawe, ijambo ry'ubuhanuzi riganisha ku buzima bwawe, iryo utegerezwa kuryumva wowe bwawe, we wenyine. nta muntu n'umwe ategereza kugirukangana ari kuzana inyuma yawe, nta n'umwe ashobora kuriguha. ukuba ugabira amajambo y'Imana nk'uko nyine tuyazi twese, bishobora gufasha umunsi umwe ukumva ijambo ritumbereye wewe giti cyawe. ibi ni ibyiyumviro by'igiciro bivugwa hano. Imana nimba yatugiriye ubuntu bwo kwakira ijambo ryayo muri rusange mu kwizera, aho rero Imana itugiriye n'ubuntu bwo kwakira no kumva mu kwizera ijambo ridasanzwe ribwira ishengero muri kino gihe. nimba twumvise ijambo rya rusange nk'ugutwi kumwe, aho rero tuzokumva ijambo ridasanzwe n'ugutwi kumwe. ariko nimba twumviriza ijambo ry'Imana n'imitima yacu mu buryo bwa rusange, tuzonumva n'imitima yacu ijambo ridasanzwe riba rigana ku ishengero. twihuse ku rupapuro rwa nyuma aragaruka ku ntango akavuga ngo amahoro hagati yanje n'uwo turi kumwe, dushobore gutahurana, dushobore kwiyunga ahantu tudatahurana, ahantu twitwaye nabi, twigenje nabi, dushobore kubigira ko dushobore gutera intambwe muri ibyo nabyo. ni ubujyajya kuba wovuga amahoro mw'ino si nini, hanyuma ntushobore kuba hariho amahoro mu isi ntonyi uhuriramo n'uyundi. naho iyo ni imvugo y'ukuri by'ukuri. harashobora kuba hari ikanguro ryinshi riganisha ku by'amahoro mu isi yose, ariko nimba iyo kanguro yose batarimo amahoro, badashobora kuba botanga amahoro ahantu hafi y'aho bari, aho rero uwo mugwi cyangwa iyo kanguro ntishobora kuzana amahoro biciye ku ijambo ry'Imana. amahoro n'amahoro ashobora kuzanwa mu ibarabara biciye mu myerekano. amahoro ay'ijambo ry'Imana rivuga ni amahoro hamwe n'Imana biciye kuri Yesu Kristo umukiza wacu. amahoro ayo ubwansi bwakuweho, aho ibintu byose byakuvuwe, aho ukwiduza mu buryo bwuzuye hamwe n'Imana byashitse. ayo niyo mahoro ayo ibyanditswe byera bivuga. Ainsi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Ko dufite amahoro n'Imana biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma 5:1. Munyemerere ici nsome
Les deux dernières citations, hano ibintu avuga bibiri vya nyuma permettez-moi de les relire. munyemerere nsubiremo kubisoma Il est de parler de paix dans le monde, dans le nta grand kuri monde, kurimwo et de ne pas kuba faire wovuga la paix amahoro dans mu le isi monde de yagutse nos rencontres. udashobora kugira amahoro mu guhura n'abantu musi Nous ntonyi connaissions toutes les personnes nimba tuzi abantu bose dans leur vie personnelle, mu buzima bwabo bwite ahantu bakorera mu nzu zabo mu miryango nous yabo saurions aho rero twotwenga si ce sont des enfants de la paix. nimba ari abana b'amahoro Bien aimés, soulignons-le encore une fois, bakundwa reka tubishimike ko akandi gato doit être amahoro dans le cœur. ategerezwa kuba ari mu mutima kandi umwanditsi w'indirimbo J'avais déjà dit yamaze avec kubivuga raison lorsqu'il abivuga a mu buryo écrit, dans la bukwiriye paix avec Dieu aravuga ngo pénètre igihe mon amahoro âme, y'imana alors nje mu mon bugingo cœur exulte ngo pour umutima ce qu'il wanje uraninahaza ukavuza impundu Et z'umunezero ici, cet homme hano rero poursuit uyu dans sa mugabo prédication abandanije mu butumwa bwiwe aravuga et dirige nos pas vers ngo la paix. rongorera ibirenge byacu intabwo zacu mu mahoro iri ni ijambo ry'ubuhanuzi rikorera kuri twebwe twese dutegerezwa gufata akayira dutegerezwa kumva ijambo ridasanzwe ry'imana ku bwacu mwese ku Amen. giti ciwe amen. Et voici, je cherche la parole prophétique pour ngo moi. ndondera ijambo ry'ubuhanuzi rindaba ijambo ry'imana rivugira mu buzima bwanje Dois la trouver. ngo ntegerezwa kurironka ngo ntegerezwa kuribona Être prêt pour être nkaba niteguriye ku bw'iryo kandi igenda ryumvise ntegerezwa kurireka rikaba iry'ukuri nkaryumvira nkajana inzira pas après pas. intambuko inyuma y'indi ntambuko. Je ne sais pas ce qui se passerait si je venais ou si je pouvais voir Sinzi cet homme avec icoba sa propre prédication. iyo niba mbonye uyu mugabo n'ubutumwa bwiwe nkamubaza ikibazo ati Nous voulons nous référer à la mwigisha prédication du profeseri dimanche dernier. dushaka gufatira ku butumwa bw'igihe bwo ku munsi wa mungu uheruka Et j'ai naramuhamagaye parlé brièvement avec lui. naganiriye nawe gatonyi bakundwa. Oui, les choses de Dieu. Ego ibintu by'Imana, Dans les choses de Dieu, Dieu a plusieurs ibintu voies. by'Imana, Imana Avec ifite les inzira uns, il nyinshi, atteint son but rapidement. hamwe Avec na les bamwe autres, ça prend un peu ishikira plus de temps. intego byose, abandi bifata igihe. Ariko ikintu kidakekeranywa ni uko n'abantu bitwareka ijambo ry'Imana ntibashobora kuba batazi ibyo Imana yakoze. Nta muntu n'umwe uri kuvuga ukuza kwa mbere kwa Kristo atabonye ko ijambo ry'ubuhanuzi ridasanzwe ryasoje kandi ko Yohana yari agamburukira ari munsi y'iryo jambo kandi Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi nta kindi kintu dufite cyo gukora kiretse kwiyumvira yuko ku bakozi bose b'Imana guhera ku ntango baba bari munsi y'ijambo, bahagarara munsi y'ijambo ry'Imana, atari mu buryo bwa rusange. Mbere nibyo bishigwa imbere hano. Turabizi yuko muri kino gihe bose bafite ijambo ry'Imana mu buryo bwa rusange. Bose bashobora gusoma mu bitabo bya Mose, mu bitabo bya Zaburi, mu bahanuzi, bagasoma mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Ariko hagati muri iri jambo rya rusange ry'Imana harimwo ijambo ry'ubuhanuzi ku bwawe no ku bwanje, ku bw'ishengero ry'Imana nzima. Amen. Mu gihe ijambo ry'ubuhanuzi ryasohoza hamwe na Yohana, ijambo ry'ubuhanuzi naryo ryatanguriye gusohoza muri abo bizera ubwo butumwa. Ni kuvuga ngo bategerezwa kugarukana igitero kinini cy'abana b'Abisirayeli ku mwami, gutegura ubwoko buteguwe neza, uko muri Luka 1:16. Mbega twese turabitahura hagati mu gusoza kw'ijambo
ijambo ry'ubuhanuzi ku muntu bw'igiti ciwe hariho ubufatanye canke aho bihurira no gusohoza kwabo bose bategerezwa gushika muri rusange. Nako bimeze muri kino gihe. Imana iyo itatanze ijambo ridasanzwe, ijambo ry'ubuhanuzi, kandi kuri iryo jambo ry'ubuhanuzi hariho umuntu w'Imana, hariho n'ijambo ry'ubuhanuzi ryo muri kino gihe. Si ibyo gusa, ariko ikivamwo cy'ubutumwa bw'ubuhanuzi bitegerezwa guhishurwa bikagaragazwa, kandi ibyo byabaye mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Rero ntiyari Yohana ahambaye yakora igikorwa kidasanzwe yaheraheje atacari, ahubwo yari umuntu w'Imana yarungitswe gutegura umukwe umugeni w'umukwe. yashobora kuvuga ngo umugenzi w'umukwe yumva impundu z'umunezero, ry'umunezero ry'umugeni, ati ubu rero uwo munezero ni gwanje, ni uwanje, uwo munezero uwanje ubu uratunganye. Birakwiye yuko akura aduzwa nanje nkamanuka. Ni amajambo ari muri Yohana 3:29 na 30 bifatanye n'ubuhanuzi, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ry'Imana bitegerezwa kuba bifatanije n'impamvu kubwo ihanga ryose ry'Imana. Ndabivuga kuri umugoroba hariho abantu abo Imana yakoreye ikintu runaka, ntibamenye gusa ngo bashimagize ijambo ry'ubuhanuzi, ubukozi bw'ubuhanuzi gusa, ariko imitima yabo yarateguwe. Amen. Nk'ubugingo mugeni begerejwe umukwe, kandi bazomushikirizwa. Hano dushimitse ku kuba inyuma y'umuhanuzi Yohana nta wundi yigeze aza wundi kiretse Kristo wenyine ubwiwe, uwo Yohana yari yabanzirije akagaragaza, uwo yari yateguriye inzira. Nako bumeze ubu imbere y'ukugaruka k'umwami. Ubukozi bw'ubuhanuzi bwujuje igikorwa kandi bwahamagariye ubwoko bw'Imana gusohoka. Ibisigariye byo gukorwa ni uguhura k'umukwe n'umugeni. Nta muntu n'umwe akeneye kwitamo. Nibyo woshobora kuvuga ngo Yohana yapfuye hakiri kare, yaciwe umutwe imbere y'uko igikorwa kirangirizwa ku musaraba i Golgotha. Yari yahejeje ubukozi bwiwe. Twoshobora kwiyumvira ati ego nyuma ya byose muri Branham ngo yagiye hakiri kare. Ibyo ni ibyiyumviro by'umuntu bya kimuntu. Mbega muwamwarigeze mwumva Imana ivuga yuko ngo yashitse hakiri kare agenda atevye? Mbega Imana itegerezwa kuraba ku isaha yawe? Mbega itegerezwa kugurura ikirangamisi cawe canke icanje kugira ngo yigana, canke twugura ijambo ry'Imana kugira ngo turondere amerekezo y'Imana muri kino gihe c'ugwijiji? Ukuri mbere kuri hehe? Ku Mana biri mu ijambo ryayo. Bisigaye nabyo ni ibintu umuntu ashobora kwihweza kandi biba bigaragarira inkemu y'umuntu, nk'uko inzoka yashatse kubwira Eva mu gitabo cya Edeni. Mbega inzoka yamubwiye ngo iki? Ngo muzogira ubumenyi, ngo muzomenya gutandukanya ibintu byose n'ibindi n'ibindi. Ego
byari byiza gutahura nta kindi kirenze ibyo, byari byoroshye gutahura nta kindi kirenze ibyo. Bakundwa, aho Imana yavuze, reka nabisubiremo mu buryo bushibitse, umuntu mu by'ukuri yakozwe ko n'Imana mu mutima wiwe biciye ku ijambo rya rusange, uyu azoba ari ngaho yicaye kandi azokumva igihe Imana izoreka ijambo ryayo ridasanzwe rirengana ribwirira ishengero, kandi umutima we azoshobora kuryakira agize umutima we wose. Abasigaye nabo bazoca ku ruhande, kuko Imana nta kintu na kimwe yabageneye. Imana nimba ifise ikintu mu buzima bwawe no ku buzima bwanje, iri jambo riraturaba. Hahigwa we wizeye, kuko isezerano umwami yamuhaye rizosohoza. Muri Luka 1:45. Amen. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ubuhanuzi, kandi mu ijambo ry'ubuhanuzi harimo isezerano, kandi mu isezerano twahawe wewe na jewe, aho niho ukwizera kwacu gushingiye. Igihe Imana yavugisha Aburahamu, yagiye atazi yagiye, ariko yarazi uwuzi inzira, yarazi uwuzi intumbero. Uko bigaragara hano ku isi, Aburahamu yagiye atazi, ariko mu buryo bw'imwemu yagiye mu gihugu c'Imana yamusezeranije. Ntiyaburagijwe, ahubwo buri yaja yarafise ahatumbereye ahari. Kumbure mu buryo bw'umuntu ayimerekezo ntiyari ahari, ariko mu buryo bw'Imana yari ahari. Nibyo nyine byabaye, niko byagenze hamwe n'abahanuzi bose, kandi niko byagenze no mu rugano rwacu. Hano Zekariya wahawe isezerano, hanyuma aribona risoza, yaraturikishije muri aya majambo. Aravuga muri Luka 1:37 et prononça les paroles prophétiques suivantes. Ngo Zekariya yuzuye mpwemu yera, avugishwa n'Imana. Bakundwa, ijambo ry'ubuhanuzi ryari ryasoje kuri Yohana, hanyuma Zekariya yaragaze gaho abonye ugusoza kw'iryo jambo ry'ubuhanuzi, yugurura umunwa, haranditse kuri we ngo atangura kuvugishwa n'Imana muri aya majambo ati, umwami ashimwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendeye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukije ihembe ry'agakiza. Umurongo 39, kandi duhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera yavugisha bahereye mbere na mbere. Mbega byari bike? Abagabo bera b'Imana bavuze ku ruhande rw'Imana basunitswe namwe mu w'Imana. Ubu rero ijambo ry'ubuhanuzi rya Bibiliya ryarasohoje, kandi umuntu yaribonye ryujujwe mpemu yera. Amen. Bakundwa, umuntu uwo ijambo uwo umwami asorejemwo ubukozi n'ubibonye, uwo bose uko ari babiri burijwe mpemu yera. Amen. Umwe yakoze ubwo bukozi bw'ubuhanuzi, ubundi yashimiye Imana mu buryo bw'ubuhanuzi. Amen. Ndiyumvira yuko natwe turi munsi y'iyo mpwemu nyene y'Imana, impwemu nyene iyo abahanuzi, iyo abahanuzi bose niyo mwene Branham yakoreyemo ubukozi bwiwe. Natwe dutegerezwa kuba twuzuye mpwemu yera. Uyu mugabo ntiyazanye ubundi buhanuzi Zekariya, ariko yavuze mu ncamake ubuhanuzi byavugishwa n'Imana, ashimira Imana bivuye mu mutima kuba abibonye bisoza. Uyu mugabo canke uyu mugabo yigishije hariya Tübingen. Ubu rero dufatiye kuri ubwo butumwa,
aravuga uwo mugabo akavuga ngo ari ijambo rusange ry'Imana kandi ngo ari ijambo ry'ubuhanuzi ridasanzwe ku bwawe no ku bwanje. Uko niko bimeze si ukundi bimeze. Muri iyo minsi Isirayeli yose yari ifite ijambo ry'Imana guhera ku ntango gushika ku bya nyuma, guhera ku murongo wa mbere wo mu itangiriro gushika muri Malaki, bari bafite byose. Ibyo bari bavuze byaburibuze mu bwoko bw'Abisirayeli byari ijambo ridasanzwe ry'isezerano ryo muri ico gihe. Kandi iryo jambo ridasanzwe ry'isezerano niho haseruka umuntu adasanzwe uwo ijambo ry'Imana nyine ryategetswe gusubirizamo. Bakundwa, ibyo bigaragaza gusa yuko ukuza kwa mbere kwa Kristo n'ukwa kabiri kwa Kristo birafise ibintu byinshi bihuriyeko, kandi ibyo biremezwa byavuzwe kuri muri Tabanamu itariki 11 z'ukwandatu mu 1993 nk'uko Yohana Mubatizi yarongetswe nko kuza kwa mbere kwa Kristo. Muri ubwo buryo niko uzorungikanwa ubutumwa buzotangurira canke buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ijambo ry'ubuhanuzi ridasanzwe kubw'urunganwe rwa nyuma bw'ubuhanuzi kubwo igihe ca nyuma, ego kubwo igihe ca nyuma c'ishengero, aho ubuhanuzi bwa Bibiliya busoze. Reka rero dushimire rimwe nk'uko bikwiriye Imana nzima kubwo ubuntu n'amahirwe ayo twahawe. Nimba twumvirije n'ugutwi gusa ariko twumviriza n'umutima, aho rero dushobora kubikoresha n'imitima yacu yose mbere no kuno mugoroba. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ry'Umwami. Ngo yarabanye ubuntu ubwoko bwayo, yibutse ijambo ryayo ry'isezerano. Ngo yaturungikiye umuhanuzi wiwe kandi yaturongoreye mu nzira y'amahoro. Amen. Kandi itugaburisha ijambo ryayo rizima gushika muri no minsi, hamwe na manu yari inyegeje mu bihe byose, ariko byahishuwe bikagaragazwa n'abahanuzi bayo, abakozi abahanuzi, kugira ngo wowe na jewe dushobore kwicara ku meza y'Umwami yuzuye, kandi tugashobora guhonja ku byiza biba mu nzu yiwe. Uko nyene uko tushima mu buryo busanzwe ku bifungurwa mu buryo busanzwe, mbega twari dukwiye gushimira Imana imitima yacu yose kubwo imeza n'ibifungurwa byo mu buryo bw'imwemu. Ninde muri twebwe yicara ku meza isanzwe kugira ngo afungure ibifungurwa bisanzwe ntabwire Imana ngo urakoze? Ninde ivyo bikora? N'abapagani kumbure atarabizera. Nico gituma bakundwa, nimba dushimira Imana ibifungurwa bisanzwe bishigikira umubiri, mbega twari dukwiye gushimira Imana kubwo ibifungurwa byo mu bugingo bwacu, ibituma tubaho mu buryo bw'imwemu, bituma tuguma tubaho mu buryo bw'imwemu hagati mu ijambo rya rusange no mu butumwa. Imana yahishuye ijambo ry'ubuhanuzi mu gihe cerezo, kandi yatuvugije muri kino gihe nimero ko atagira n'umwe akugwamwo, ariko bose bashigwemwo. Uyu mugabo yavuze ubwo butumwa, kumbure yavuze ibyo gusa, ariko dushobora kubigiramo umwimenyerezo, dushobora kubigiramo umwimenyerezo muri abo bagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Uyu munsi dutegerezwa atari mwavuyemwo twese abiciye ku meza y'Umwami umwaka inyuma y'uwundi, tukaba twagize umugabane byose, tukagira uburenganzira bwo kugira umugabane ku bifungurwa by'Imana. Dutegerezwa rimwe gushimira Imana imitima yacu yose kubwo ibyo yaduteguriye. Hahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusenge.
mwenda tarusi usingane natwe. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye n'imitima yacu yose kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro iryo waduhaye ukatugaragariza kuno mugoroba. Mwami turagushimira kubera yuko ntidukeneye kuvuga ku ijambo ryawe ngo tutangare gusa uburyo wishuriye abahanuzi uburyo wabavugishije, ariko dushobora no gushima Mwami yuko natwe watuvugishije kubw'ubuntu. O Mwami, tumva ijwi ryawe, mbega amahirwe twahawe. Kubw'ibyo duhimbaza twese izina ryawe ry'ubwiza kandi turagusenga hagati muri twebwe. O Mwami, tuguha icubahiro n'ubwiza kuko Mwami ntiwabwije abantu ba kera gusa, ariko natwe waratuvugishije. Mbega ubuntu, mbega amahirwe Mwami kubona dushobora kumva twumva ibintu byose. Mwami, ntidushaka gufata aya majambo minenegwe, ariko turashaka kugushimira. Tujugumire mu kwiyumvira amajambo yawe n'imvugo yawe. Mwami, turagusabye no kuno mugoroba Mwami, wakoze ibihambaye. Mwami, wafashe abato, abagorwa, abo nibo wavugishije. O Mwami, mbega ubuntu turabibona no mu minsi ya mbere aho wari hano kwese, ingene wavugisha abawe. O Mwami, ku bandi wavugiye mu migani, ariko ku bawe wavuze mu buryo bwumvikana. Icubahiro kibe izina ryawe ry'igitangaza. Haleluya. Mwami, turanezerwa rw'imvugo yawe kubw'ijambo ryawe no kuno mugoroba, kandi turagushimira ubwira bw'imitima yacu. Haleluya. O Mwami, dufise amajambo akwiriye yo kuguha, ariko urazi imitima yacu, urazi n'ivyifuzo byacu. O Mwami Yesu, Mana yanje, uhezagire ubwoko bwawe bwose, n'ubwoko bwawe bwumvirije ijambo ryawe, bushobore kuguha ubwiza no kugusenga mu buryo bubereye. Haleluya. Icubahiro kibe ikizina ryawe ry'igitangaza. Haleluya. Amen.